Ako kavideo rero muhejeje kwumviriza akaba ari ko kavideo bivugwa ko abari bakoze ibirori hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri California, aho ibirori bivugwa ko vyari ibirori vyari vyo gutuka Imana canke se gusevya Imana, akaba ari naho abenshi bagiye bagarukako bavuga ko ishobora kuba Imana yagize ishavu canke ikagira umujinya igaca iteza umuriro utazima hariya muri Los Angeles, nkuko bigenda bigarukwaho n'ibinyamakuru vyinshi ndetse n'abapasiteri bavuga ko bishobora kuba vyari vyarahanuwe, na cane cane bikaba vyari vyahanuwe n'umuvugabutumwa w'umunyamerikakazi yitwa Ellen G. White, abenshi muramuzi. Uyu muriro rero ukaba umaze igihe wigaragaza hariya muri Los Angeles muri leta ya California, kandi ukaba umaze guhitana ibintu bitari bike, aho bivugwa ko abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi bamaze guta izabo, abandi nabo barapfa abantu babarirwa mu 200 bashobora kuba bamaze kuhasiga ubuzima cyangwa se banarenga 200, kubera ko ibiharuro ntabanduka ntago biraboneka, ariko igihari cyo kinaboneka nuko hamaze gutakara ibintu byinshi mbere biciye agahanga menshi yasize mu mafaranga y'amadolari. Rero uyu muriro bikomeje kuvugwa ko ushobora kuba watewe nuko habaye ibirori muri Los Angeles, aho ivyo birori bavuga ko abantu bari bavyitabiye harimo ivyamamare vyinshi bizwi cane hariya muri Amerika, bashobora kuba bakoze ishano bagashiramwo Imana kandi bakayiha ikibanza cya nyuma, bisobanura ko bariko barayisevya. Abenshi rero bakagenda bavuga nti uyu muriro uriko uratongora muri Los Angeles, iki gihuhusi n'uyu muyaga vyaciye biza, byose ni ku mugambi w'Imana kugira ngo Imana ibereke ko ari Imana koko, ari inyambaraga, kandi byarabonetse kuko Imana mu gitabo cyayo Bibiliya ivuga ko itureka tugakora ibyaha tukibaza ko duhwanye nayo, ariko burya ibiriko iratubona kandi ibihano biba biturindiriye, tutihanye ntacyo tuzokuramo. Uyu muriro rero ari nawo watuzanye uyu munsi kugira ngo tuganire, tubashikirize inkuru irambuye ku bijanye n'uyu muriro. Uyu muriro bariko bakeka ko ushobora kuba watewe n'ibintu byinshi bitandukanye, nubwo bataratora inyishu y'ikibazo, kuko ubu tuvugana bamaze gukeka ko hashobora kuba umuriro wavuye ku bantu baba baranyoye nk'itabi, cyangwa ukaba wavuye nko ku nkuba yoba yarakubise igateza umuriro, canke hakaba harabaye ibyo bitwa kurusirikwi ku muyaga nkuba, bigatuma umuyaga nkuba uteza umuriro. Ariko ibyo byose akaba ari ibihuha n'ibintu bakeka gusa, ntabwo baramenya inkomoko nyamukuru yatumye uyu muriro uboneka muri Los Angeles. Rero nakunda kwibaza, Amerika nk'uko tuyizi ni igihugu gikomeye cyane ku isi, cyama cyatabaye mu bindi bihugu, cyama cyateje intambara n'ahandi mu bindi bihugu bitandukanye, ariko kumva ko igihugu cy'igihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cananiwe no kuzimya umuriro ni ibintu bitangaje cyane. Abenshi bakomeza kugarukaho bongera bashimangira cya kintu ko umuriro ushobora kuba waturutse ku gihano c'Imana, bakavuga ko bitumvikana ukuntu Amerika nk'igihugu cy'igihanganye cya mbere ku isi gishobora kunanirwa no kuzimya umuriro
kugeza n'aho ibindi bihugu nka Canada na Mexique baza gutanga umusada kugira ngo barabe ko umuriro uriko uratongora utongora wica ushobora kugabanuka. Rero iki gihugu cya Amerika kirakunda guhura n'ibiza bitandukanye, ibihuhusi by'imiyaga, imyuzurire, imiriro yiyadukije, ariko kuva cabaho nkeka ko arico cago Amerika igize kirenze gusumba ibindi byose, kuko kimaze guhitana abantu benshi kandi kimaze guhitana imitungo myinshi izotwara miliyaridi n'amamiliyaridi y'amafaranga y'abanyamerika nk'uko bigenda biravugwa hirya no hino mu binyamakuru. Rero uyu muriro ni igitangaza kuko muri ibyo birori bavuga ko hoba habereyemo ibintu byo gusebya Imana, bamaze kubikora bivugwa ko nta minsi irenga 3 canke 4 yoba yararenze uyu muriro utarigaragaza. Rero amazu menshi, amamodoka menshi, amabarabara byinshi byarononekaye, biramera nabi. Ahantu henshi ugenda bivuga ko usanga ari umuyonga, harahiye hagatokombera kabisa. Igitangaje rero cyakomeje gutangaza abantu benshi, bagenda bavuga nti bya bintu koko ni igihano cy'Imana, nuko hariho inzu yashoboye kuba yararokotse ikarokoka mu mazu menshi cyane, igasigara ari yonyene, ariyo bariko bavuga ko ishobora kuba ari inzu y'umukristo. Akaba hari n'urusengero narwo nyene rwasigaye. Ibyo byose ni ibintu ngo rero bigaragaza ko impamvu uru rusengero cyangwa iyi nzu y'uyu mukristo bishobora kuba byarasigaye bikarokoka, aha izindi nzu nyinshi zaguye, aha yandi modoka yahiriye, bishobora kuba byavuye ku gihano cy'Imana. Kuko muribuka igihe Imana iteza ibyago muri Egiputa, abanyayisirayeli cyangwa abanyakanani bari basize amaraso ku gishimaryango byabo, ibyago byaraza bikagera ku bandi bose, ariko bobo ntibyabageraho. Reka rero dusabe Imana ikomeze kutugirira neza, iduharire ibyaha, kuko turi mu isi yuzuyemo ibyaha n'ibishuko byinshi bya Satani, bigatuma dukora byinshi bitukisha Imana. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko naho ibyaha byacu tugura tukutuku, ibyo byeza ikabigira nka sheregi. Mukomeze kumererwa neza, naho ubutaha.